Iyi ni radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Impunzi z'abanyarwanda baba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko batabona inkunga ikwiye igenerwa impunzi. Turiho mu buzima bubi cyane, twahunze tuzi neza ko HCR iri butwakire, ariko yaradutereranye abenshi nta kintu tubona, akaryo ndamazi ndakazi uko twokwicara mu wenda byibuze ngo tugire umutekano, ndakazi tubona wenda ngo uretse kujya guterekera akaguhingira umuturage. Emmanuel Sebakiga umaze imyaka 29 muri Kongo. President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aravuga ko gahunda yo kurwanya icika ry'amashyamba mu gihugu cye ntacyo yagezeho kuva yatangizwa. Umurindi sindabona neza kuraba nkuko tuvyifuza, wewe Burundi urambaye turiko turabikora mugabo nk'ubu ntitwoshobora kubona nkaho twavuga tuti ikibira kiriye tumaze kuroha kuri iyi myaka tumaze. President Evariste Ndayishimiye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe nayo Eugenie Mukankusi, Oriane Itangishaka na Fidele Niyongabo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ufite umugambi wo gushora miliyoni 60 z'amayero, no kuvuga miliyoni 63 z'amadolari mu bikorwa byo kuvugurura ingomero ngari za Uganda zitanga ingufu z'amashanyarazi. Eugenie Mukankusi: ni mu rwego rwo gufasha ku ruhande rumwe gusiba icyuho cy'imari mu bikorwa remezo bitanga ingufu birimo gusaza mu gihugu. Urugomero rwa Narubare na Kira ziherereye ku ruzi rwa Nili Ijinja mu burasirazuba bwa Uganda ruzatanga megawate zigera muri 380. Uru ni rwo rugomero rwa kera cyane rwa Uganda kuko rwubatswe mu 1954. Isosiyete ya Ruturi itanga umuriro w'amashanyarazi ya Afrika y'Epfo Eskom yacungaga urwo rugomero ku masezerano y'imyaka 20 yarangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Nyuma yaho guverinoma ya Uganda yatangiye kurugenga. Mu nama ku bijyanye na mine i Kampala, Jen Sadeke, ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Uganda, yagize ati: tuzashora miliyoni zigera muri 60 z'amayero mu gusana urugomero rwa Kira n'urwa Narubare kugira ngo zizatange ingufu zizewe ku nganda za Uganda. Ntiyavuze igihe imirimo izatangirira cyangwa niba ayo mafaranga azaba ari imfashanyo cyangwa inguzanyo. Uwo mudiplomate Sadeke yavuze ko ayo mafaranga azatangwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu buryo bwashyiriweho gufasha umuryango w'abibumbye mu migambi y'iterambere rirambye mbere ya 2030. Ibikorwa remezo bitanga ingufu bya Uganda bishyirwamo amafaranga adahagije, kandi kuba bimwe mu byuma bishaje byagiye biteza ibura ry'amashanyarazi mu gihugu, kandi rimwe na rimwe byagiye bipfa. Uganda yashyizeho uburyo butanga ingufu zigera muri megawate 1400, ahanini ziturutse ku ngomero z'amazi, kandi zizazamuka zigere kuri megawate 2000 ubwo uruganda rwa Karuma ruzubakwa n'Ubushinwa narwo ku ruzi rwa Nili ruzaba rwemerewe gukora muri uyu mwaka. Umuryango w'abibumbye utangaza ko abantu bagera kuri miliyoni 7 bavanywe mu byabo n'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Oriane Itangishaka: ibiro vya ONU bijejwe abimukira bimenyesha ko abantu benshi bahunze ingo zabo ariko bagumye mu gihugu hagati. Ivyo biro bivuga ko abo bantu bakeneye imfashanyo z'ibintu by'ubuzima bwa misi yose mu buryo budasanzwe. Mu rwandiko bashize ahabona, ivyo biro bigira biti OIM iriko irongereza utwigoro twayo to kwitaho ibibazo bibandanya kwibonekeza muri Kongo mu gihe ibitigiri by'abamaze guteshwa ingo zabo bigeze ku miliyoni 6,900 mu gihugu. Bongeye ko bati ico ni igitigiri kinini ca mbere kitari bwibonekeze. Umugwi M23 umaze kwigarurira ibice bitari bito by'ubuseruko bw'igihugu ca Kongo kuva muri 2021. Uwo mugwi ni umwe muri myinshi yafashe uduce tutari duke tw'igihugu, naho muri Kongo hariyo inteko mpuzamakungu zijejwe gucungira umutekano. Ibiro vya ONU bijejwe abimukira bimenyesha ko kuva mu kwezi kwa 10 abantu bashika ku miliyoni 5,600 baba mu buseruko mu ntara ya Kivu y'uburaruko, iy'ubumanuko, muri Ituri no muri Tanganyika. ONU igira iti: turakeneye kurungikayo imfashanyo ku bantu bazikeneye mu buryo bwihuta. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kuri wa mbere yatangaje ko nta gahenge kazaba mu ntara ya Gaza. Benjamin Netanyahu yatangaje ko amakungu ategerezwa gusaba ko abagizwe imbohe barekugwa bidatevye kandi atabibanje gusabwa. Yavuze ko mu bagizwe imbohe barenga 230 harimwo abana 33 ko umugwi Hamas uriko urabarya umutima.
umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko akamo katewe kerekeye agahengwe ari akamo kuko Israel yokora ivy'iterabwoba rishaka gushikako n'ivyo inyifato y'ubunyamaswa ishaka gushikako. Yavuze ko ivyo bitazoshika. Netanyahu yavuze ko Israel izogwana gushika itsinze urugamba, ko yamara igisirikare cy'igihugu ciwe kizokora ibishoboka vyose kugira abasivile ntibahasige ubuzima. Abahanga mu bya politiki baravuga ko umugambi wo gusenya umutwe wa Hamas urwana na Israel udashoboka. Uriane Tangishaka. Ni mugiye ku munsi wa Mungu Israel yabandanyije ibitero mu karere ka Gaza. Amerika nayo ibandanya gusaba ko Israel ikora ibishobotse vyose kugira ngo abasivile ntibahasiga ubuzima. Ivyo biruko mu gihe ivyegeranyo hamwe n'amasanamu agenda ashigwa habona vyerekana ko uturere tubamwo abasivile turiko turasenya kugwa bikomeye. Bamwe mu bakurikiranira hafi iyi ntambara bavuga ko imigambi ya Israel hamwe n'imfashanyo iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigenda bigabanuka. Yamara mu kiganiro This Week kuri televiziyo y'abanyamerika ABC, Jake Sullivan, umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika, avuga ko agaragaza aho Amerika ihagaze kuri iki kibazo. Agira ati, What we are providing to Israel is subject. Ivyo turiko dufashisha Israel bijanye n'ibitegekanijwe n'amategeko yo mu ntambara hamwe n'ibisabwa kugira dukingire ubuzima bw'imbabare. Ivyo ni ibintu tugenderako mu gihe cose turungitse ibigwanisho mu kindi gihugu. Intambara yo gusenyura Hamas isa nk'idashoboka mu gihe ishobora gufata amezi n'amezi nk'uko bishikirizwa n'umukukuruke mu gisirikare General Robert Abrams. Murakoze Oriane Tangishaka, Eugene Mukankusi na Fidele Niyongabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika buzikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Impunzi z'abanyarwanda baba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko batabona inkunga ikwiye igenerwa impunzi. Bamwe mu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bamaze imyaka 29 bahungiye muri Kongo baravuga ko leta ya Kongo itabaho umutekano uhagije. Inkuru irambuye Jimisho kandi bakomera. Izi mpunzi zigwiriye mu izahunze ziva mu Rwanda mu mwaka w'1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Zinjiriye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikwira no mu zindi ntara zikikije uburasirazuba bw'igihugu. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ryemeza ko kuva izi mpunzi zagera muri Kongo hatangijwe ibikorwa byo kuzisubiza mu Rwanda. Muri raporo ya ONU hari umubare munini w'izi mpunzi umaze kugaragara ko zifite ubushake bwo gutaha kuva aho igikorwa cyo kuzicyura gitangiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2022 HCR ivuga ko abantu bagera kuri 230 buri cyumweru aribo wasangaga bafite ubushake bwo gusubira mu gihugu cyabo. Kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu ntangiriro za 2022 hamaze gucyurwa impunzi 3700. HCR ivuga ko umubare w'abashaka gutaha wagabanutse cyane ugereranyije n'uwari witezwe n'abashinzwe kubakira. Bavuga ko kuva bagera muri Kongo ubuzima bwakomeje kubabera bubi cyane. Inkambi zibayeho hageze aho leta y'u Rwanda iza gutera muri Kongo isenya ikambi zari zihari, ubwo abantu barashwiragira turatatana. Nahunze muri 1994, nahunze intambara yari yabaye mu Rwanda, ubwo turahunga tuza hano muri Kongo. Ubwo turahunga turatatana, turirukanka amashamba, bamwe barapfa abandi barasigara. Ubwo kugeza n'uyu munsi wa none abandi hano muri Goma. Niyonzima Alphonse ni umusaza w'imyaka 71. Tumusanze hamwe n'abagenzi be mu kazu gato cyane gafite amabati ashaje. Avuga ko ibintu bitameze neza habe na gato. Ni ukuvuga ngo tuba mu buzima bugoye cyane bitewe n'imibereho iri aha ngaha. Kubona akazi tubonye tubona amafaranga ataduhagije, wabona akazi ukabona nk'udufaranga tudahagije mu muryango. Iyo ufite abana n'umugore ugasanga wakora nka 3000 z'amakongore
ntuba ntacyo zamara, rimwe na rimwe kaba kabuze ubwo ukihangana ukanabura. Ubufasha nta bufasha turabona. None kubera iki mudataha? Gutaha nuko tubona nta mutekano twabona. Emmanuel Sebakigawe avuga ko babazwa no kubona imiryango ishinzwe kugoboka impunzi batererana, bityo bigatuma bigunga. Hari icyo yumva ko cyakorwa mu rwego rwo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Hano muri Kongo ubuzima bwanjye ngiye navuga ku buzima bwanjye na bagenzi banjye baduturanye hano muri Kongo b'impunzi turiho mu buzima bubi cyane. Twahunze tuzi neza ko HCR iri butwakire ikajya dushakira imfashanyo, ariko yaradutereranye abenshi nta kintu tubona, nta karyo, nta mazi, nta kazi ko twokwicaramo ndabyibuze ngo tugire umutekano, nta kazi tubona wenda ngo uretse kujya guterekera kaguhingira umuturage cyangwa ugafata umupanga ukajya gushaka udukwi mu ishyamba kugira ngo buri cyurari si ubuzima mubi cyane. Mbese uretse kubura ibibatunga n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi, izi mpunzi zivuga ko zihura n'ikibazo cy'ivangura riturutse ku randi moko babana nayo muri Kongo. Madamu Mukangamije Leodansia afite imyaka 29, yahunze ari umwana muto akurira muri Kongo, niho yashakiye umugabo. Ubuzima bwe ntibwamworoheye. Ubwo nari ndi mutoya, abandi babyeyi abakongomani barafata barancunga, barana gihe kiba kirageze mba ndakuze, maze gukura mba nshatse umugabo w'umukongomani. Umugabo w'umukongomani amfata nabi, ubwo akayaranyura ngo ngiye ngo ndi umunyarwanda, akayarantereza nabone ngo ndi umunyarwanda. Ubwo niho cyageze igihe bigeze aho baravuga none nimba uri umunyarwanda ko bene wanyu baraha ngaha naho wajya kubashaka. Ubwo njya kubashaka, ubwo turabonanye. Imyaka yo nahunze nari mfite imyaka 9. Nijyanaga nari ndi mukuru, ntago mama yamekaga nari nkurikiwe. Mfite abana bane, ubwo ni ukujya guca inshuro, naba nabonye nkabahahira, naba natayibonye basi. We yumva ashaka gutaha mu gihugu cye. Bene wacu bavuze ngo bagiye kubacyura, nanjye nataha muri bo. Bavuze ngo barataha barashaka aho kuba nanjye naba muri bo ngacunga abana banjye, kuko njyewe abagabo bino urabashaka ngo uri umunyarwanda, kuko njyewe nta muryango wino nari mfite, ni bene wacu b'abanyarwanda wavugaga ngo uko munyarwanda. Hari abandi bavuga ko badatekanye bitewe nuko bari hafi n'umupaka uhuza ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda na Kongo. Bavuga ko baterwa ubwoba na bamwe mu bayobozi, bityo bagasaba HCR kubashakira ahandi baba hatari mu mujyi wa Goma. Leta ya Kongo ntabwo yagize ikisubiza radiyo Ijwi ry'Amerika ku bijyananye n'ubufasha izi mpunzi zaba zibona kuva zagera muri Kongo. Kugeza ubu ntabwo umubare w'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo uramenyekana neza, ariko muri raporo yo mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2023 HCR yatangaje ko mu mwaka wa 2000 impunzi 77,000 arizo zasubijwe mu Rwanda. HCR yongeraho ko abakiri mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenga 44,000. Aba bakaba bagwiriyemwe abagize umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Impunzi z'abakongomani bahunze imirwano iri kubera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaje iminsi birukanwe mu nkambi ya Nkamira, bamwe basanganywe indangamuntu z'u Rwanda, bakaba basabwa kujya mu mirenge bakomokamo. Izi mpunzi ziravuga ko zibasiwe n'ibibazo by'inzara naho kuba. Rubavu, Gloria Twishime. Bango ubwo batujyanye hariya ku kagari n'ababyeyi bazatumenya na Kongo ibaye nziza. Ni impunzi z'abakongomani zisaga 900 zimaze icyumweru zirukanwe mu nkambi ya Nkamira. Zivuga ko zari zarahunze imirwano yagiye ibera mu duce dutandukanye twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko mu bihe bitandukanye guverinoma y'u Rwanda yagiye itangaza ko abaturage basanzwe mu gihugu bivanga n'impunzi kandi bari basanzwe bafite amarangamuntu y'u Rwanda. Nyuma yo kuzirukana, ubuyobozi bwatangarije ko bwari bwarabwiye izo mpunzi ko bagomba kujya ku mirenge bagiye bafatiraho indangamuntu, hanyuma akaba ariho bazafashirizwa. Aho Ijwi ry'Amerika yasuye muri iki gitondo ni mu murenge wa Biguguye mu karere ka Nyabihu. Abo twaganiriye babwiye Ijwi ry'Amerika uko byagenze kugira ngo basanganywe amarangamuntu y'u Rwanda kandi ari abakongomani. Nyirasafari n'umukecuru w'imyaka 60 afite abana 4. 96 noneho banza no kuzoduteza imirimo ya gishwati tuje duhunze. Noneho igihe batangiye kwakana gishwati dusubirayo Kongo, dusubirayo kuko byari bisa naho byoroshye. Turagaruka tuza kwifatira amarangamuntu kubwo uburwayi, rero kadushobora n'ubundi kugira ngo tuyatugira dufata intuza irangamuntu tuyatubona iyo tuvurirwa. Nyirasafari yongera guterwa agahinda nuko bijejwe ubufasha na leta nyuma yo kuvanwa mu nkambi, nyamara kugeza ubu bakaba ntacyo barabona. Bango ubwo batujyanye
hariya ku kagari ni ababyeyi bazatumenya. Kamanza nihangane, turaza tuza hano. Abantu twaraje nta n'impamba twigeze kuzana kutwirukanga. Nyamara izi mpunzi ntizihakana yuko zagiye zifata amarangamuntu nk'uko babitubwiye kugira ngo babashe kwivuza ndetse no kugira ngo bibaruze ku butaka bari barahawe na leta, ariko kugeza ubu ntacyo bafite kibanditseho, ari nayo mpamvu basanga ko bafite amarangamuntu bitahabwa agaciro ngo babe bakirukanwa mu nkambi. Uyu ni Nyirazuba Yvonne, umubyeyi w'abana 5 twasanze yicaye ku murenge wa Bigogwe. Twaraje turababwira tuti mureke kureba ku marangamuntu y'ababyeyi ahubwo murebe ku marangamuntu yacu. Ikintu kino cyose gikorerwa ku ndangamuntu, mutusuzumire ku marangamuntu. Baranze baravuga bati twebwe turabarebera ku miryango, indangamuntu yanjye nta kintu kiriho. Ubwo nibwo bavuze ati rero mwebwe muri abanyarwanda ahubwo turabajyana hehe ku mirenge yanyu, kuko nayifatiye aha. Ntabwo twemeye ko turi abanyarwanda. Izo mpunzi zisanga ntaho zifite ho kwerekeza kuko batereranywe n'inkambi bagatereranywa n'ubuyobozi bwite bwa leta, nyamara babwirwa kujya mu miryango baturutse bo mu Rwanda ariko ntayo. Barashobora ngo tugende ducumbike ku bavandimwe bacu. Vuga rero nkanjye Rugero mfite abana 8, nanjye wa 9, nabo ntabwo umuntu nacumbika n'abana 8. Hakintu mfite cyo kubaha umuntu ntiyanyemera. Ntayo dufite mama wanje, natwe twavuze hano leta n'umubyeyi, ahubwo bitwirukana n'ubutaka bw'u Rwanda buragoye. Nidushaka tube hano nituva mu mwuka bazaduhande mwana we. Ibibazo by'isuku biri mu by'imbere bibibasiye. Mbese nubwo twaba tuyafite kugira ngo ubone n'isabune yo koga, gukaraba, nta dushe yashira n'iminsi 5 yashira, kuko nta kuntu tuba dufite wena ngo we wahaguruka ujye gukora nk'ikintu ubone n'amafaranga yagufasha mu buzima busanzwe. Nta tuba hano gusa kuko nta handi hantu dusobanukiwe twaje. Uburwayi buturuka kurara hanze buri kwibasira abana bato bari ku mirenge itandukanye izi mpunzi zicumbitseho. Imbeho, kutarya, umwana yabatariye n'uyu muyaga, amazi mabi y'imvura turi kuvoma ukabona imisundwe iri kwinyagambura, ayo mazi wayaha umwana akaba muzima. Nibura abaturage basaba ko mu gihe bitwa na leta ko ari abanyarwanda bafashwe kubona aho baba kuko nta na kimwe bafite. Twagerageje kuvugisha urwego rwa leta, haba guverineri w'intara y'Uburengerazuba, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu ndetse n'ubuvugizi bwa guverinoma, ariko twagezeho turangiza gutegura iyi nkuru nta gisubizo tubonye. Icyakora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu CRADO usanga niba leta ivuga ko abaturage atari impunzi bakaba bafite amarangamuntu y'u Rwanda bagakwiye gufashwa kubona uko babaho. Mu Rwanashyaka Evariste ni umuhuzabikorwa w'umuryango CRADO. Irangamuntu z'abanyarwanda byumvikane ko ari abanyarwanda, niba bafite irangamuntu babonye mu buryo bwemewe n'amategeko, ubwo byumvikane ko ari abanyarwanda. Leta ikwiye kubafasha bagatura nk'uko abandi bantu batishoboye batuzwa, noneho bo by'umwihariko bagasigaho umwihariko kuko hari nk'abantu baje bameze baje bahunze, cyangwa nubwo nabyita wenda ko kuri sayidi imwe bo ni uguhunguka kuko bagarutse iwabo. Ubwo irangamuntu baba batarazibonye mu buryo bwemewe n'amategeko, nyine ubwo bagafatwa nyine nk'impunzi zahunze bakabafasha nk'uko bari gufasha izindi mpunzi. Rero ubwo burenganzira barabufite bwo kuba bagira ibyo babona nk'abantu baje bafite ibibazo bahungutse, gufashwa kubona aho gutura. Yabasabiye aho kuba mu gihe leta itarabona aho kubacumbikira. Impunzi z'abakongomani zirukanwe mu gihe leta y'u Rwanda iheruka gutangaza ko inkunga yatangwaga n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi ugabanyije inkunga wahaga impunzi. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikomeza kwemeza ko itazahwema kwakira no gufasha impunzi by'umwihariko ziturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, mu karere ka Nyabihu. Bakunze baradiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi aravuga ko gahunda yo kurwanya icika ry'amashyamba mu gihugu cye yiswe ewe Burundi urambaye ntacyo yagezeho kuva yatangizwa mu mwaka wa 2018. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabishikirije mu ijoro ryo kuri uw'Imana ni mu gihe yaraganutse ava mu nama y'abakuru b'ibihugu ifise amashamba cimeza n'inzuzi n'abakuru b'ibihugu bo mu turere dutatu Amazoni, Borneo, Mekong na Congo. Perezida Ndayishimiye niwe muri kino gihe ahagarariye komisiyo y'abakuru b'ibihugu iraba ivyo guteza imbere inzuzi n'amashamba muri Afrika yo hagati izwi nka COMIFAC mu mfunyafunyo y'igifaransa. Hagati igenekerezo rya 2026 muri 2028 ku kwezi kw'icumi indongozi z'utwo turere zarahuriye hamwe ni Brazzaville muri Congo kugira zirabire hamwe uko amashamba n'inzuzi zica hagati y'utwo turere bikingiwe. Bavyise ubuhumekero bw'isi. Muri ako karere ubu kabazwa perezida w'u Burundi haharurwa ibibanza 208 bikingiwe biri ku mahegitari 800 nk'uko icegeranyo catanzwe n'ibiro vya COMIFAC kivyerekana. Amashamba kingiwe muri kino gihe muri ako karere ka Afrika yo hagati agera hafi ku miliyoni ya 800 z'amahegitari nk'uko iyo raporo ibivuga. Perezida Ndayishimiye yadondaguye imigambi igihugu ciwe cashize imbere. Ico gikorwa rero ni igikorwa ca misi yose. Duhere nko mu gihugu cacu kuko murumva igihugu cyose kiravuga ivyo kiriko kirakora. Twebwe turafise imigambi atari mike tuza twaramaze gushira habona. Hariho umugambi ewe Burundi urambaye, hariho umugambi w'uko twotera ibiti bitanywa amazi, ibiti bibana n'ibiterwa, tukongera tugashiraho umugambi wo guca imiserege ku misozi yose ihanamye no gukingira rero amasoko y'amazi. Umwe mu migambi ikomeye mu vyerekeye guteza imbere ibidukikije no kwibungabunga wiswe ewe Burundi urambaye watanguye gushirwa mu ngiro mu mwaka wa 2018 ukaburangurwa na FDNB igisirikare cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu yemeza ko uwo mugambi usa n'wabaye imfagusa kukeneye guhabwa iyindi ntumbero. Umurindi sindabona neza kuraba nk'uko tuvyifuza. Ewe Burundi urambaye turiko turabikora mugabo nk'ubu ntitwoshobora kubona nk'aho twavuga tuti ikibira kirihe tumaze kuroha kuri iyi myaka tumaze turi muri uwo mugambi ewe Burundi urambaye. Aha rero n'akaryo gukebura nk'abakorera muri uwo mugambi n'imiburiburi uwo mwaka tuze twizizire turaba ahantu tuvuga tuti iri ricika ishamba turabe ko goronka nk'ihegitari zishika nka 10 tuzokwerekana tuti vya biti bigeze ngaha kuko murazoraba niyo tubiteye ntitubikingira umero duca twitahira mu mwaka uza tukazogaruka gutera aha hantu. Sindabona bariko baravuga ngo uwo muruho tw'amatwiye mu gisozi igiti turaduca tugicungera turaba yuko kituma tukabona yuko atawuvyonona kuko tubananije tuvyonona ubugaragwa nabwo buzoca buza ayiwacu. Ubwa Gabriel Usiri umukuru w'ishirahamwe rikomeye rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta umugambi we Burundi urambaye n'umwe mu itari mike myiza igihugu cashizeho ariko ikibazo nyamukuru ni ikurikiranwa ryishirwa mu ngiro kwawo. Baca bashiraho kandi umugambi witwa ewe Burundi urambaye. Uyu mugambi nawe ukabujejwe gutezera ibiti ku mitumba imwe imwe. Hakaba mbere n'uwundi mugambi ukomeye watanguye mu mwaka w'2018 ni projet de développement local et d'emploi. Umugambi ujeje guteza imbere hariya hasi mugabo kandi ugatanga n'akazi. Ambamye ya mbere n'abo basuma bari muri leta ubona ko umwitwarariko wabo ari ukwiyumvirana ntaryo ivyo badandaza n'ivyo biba. Ibitigiri vya nyuma bitangwa n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi vyerekana ko mu myaka iniheze hatewe ibiti birenga miliyoni 150 kuva umugambi utanguye mu kwa 9 umwaka wa 2018. Hisunzwe ibitigiri bitangwa na ONU bikemezwa n'abahinga mu gisata cyo gukingira idukikije hamwe na leta. Uburundi ubusigaranye ibice bitarenga 6 n'uduce 6% by'umwimerere w'amashamba yabwo. Intambara igihugu cabayemo mu kiringo c'imyaka irenga 10 nyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993 ntiyasize inyuma amashamba. Umugambi ewe Burundi urambaye batari bake babona nk'igitangaza kubera abawushira mu ngiro warabahoze mu gisirikare ca kera n'abahoze bari mu mirwi yitwaje ibirwanisho yarwanya leta itandukanye ubu bahurikiye mu rwego rumwe rwo kwivuna umwansi. Uwo mugambi bitekanijwe kuzoheza kurangurwa mu 2025 maze leta ifatikanije na ONU iyiha uburyo bakazorabira hamwe ko hari ikindi kiringo ca kabiri gikenewe. Eroje Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika. Dusubire mu Rwanda. Leta y'icyo gihugu iravuga ko bitarenze ukwezi kwa gatanu umwaka utaha wa 2024 imiryango 80 turi ikimboteri cya Nduba izaba yamaze kwimurwa yose. Kigali, Asumta Kaboyi.
Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, komisiyo y'ubutaka, ubuhinzi, ubworozi n'ibidukikije igejeje ku nteko rusange umutwe w'abadepite umwanzuro wavuye mu isuzuma yakoze ku kibazo cy'abaturiye ikimoteri cya Nduba. Aba basaba guhabwa ingurane bakimuka byihuse kuko guturana nacyo bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Depite Mukabunani Christine, Visi Perezida w'iyi komisiyo, niwe wagejeje umwanzuro ku bagize inteko rusange. Kuri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo gukemura ikibazo cy'abaturage baturiye ikimoteri cya Nduba bagahabwa ingurane no kugaragariza inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ubwo cyakemutse bitarenze Gicurasi 2024. Uyu mwanzuro ntiwanyuze abadepite kuko bagaragaje ko ku bwabo abaturage basigaye ku kimoteri cya Nduba bakabaye barimuwe kera mu myaka 3 ishize kuko babariwe mu mwaka wa 2021. Nagize amahirwe yo gukorera muri uriya murenge nta kwezi gushize. Urinjira mu nzu yabo wareba n'imibereho yabo, isazi ziba zuzuye, aho batekera, aho barira, aho barara, ni ikibazo gikomeye cyagakwiye ubwihutirwe. Ntabwo twakagombye gutanga umwanzuro ugeza mu kwezi kwa 5 urebye emergency yo kwimura aba bantu kuko n'abantu bafite ikibazo gikomeye. Aba bantu bakagombye kuba barishyuwe muri 2021. Uwo mwanzuro warafashwe icyo gihe. Itegeko dufite rivuga ko byibuze iminsi itarenze 120 bagomba kuba bahawe ingurane. Nyakubahwa Spika, ndabona hatarimo guha ubwihutirwe bukwiye kino kibazo kuko icyambere n'indi nzego zose zemeranya ko ubuzima bwabo bwaba buri mu kaga bakomeje kuba hariya. Ntabwo numva impamvu byatwara indi myaka 2 binyuranyije n'ikitegeko risaba kugira ngo noneho bikorwe. Mu kwezi kwa 6 ijwi ry'Amerika ryasuye aba baturage barigaragariza ko babayeho mu buzima butaboroheye kubera umuntu guturuka mu kimoteri cya Nduba. Ingaruka ziri hano hantu ni uburwayi buturuka ku myanda iva mu bibira byobo biva mu misarane y'umujyi wa Kigali. Ari igisazi ziza. Twarwaye indwara z'ubuhumekero, turongera turwara inzoka, ubu buri munsi mba ndi ku miti. Ubu natumbye kubera umuntu ukora akomeje kumva kuko ndimo guceceka, ubu natumbye. Nyuma y'amezi 4 ijwi ry'Amerika rivuye kuri icyo kimoteri, na n'ubu abaturage bongeye kumvikanisha ko ubuzima bwabo buri mu kaga kubera umwanda uturuka muri iki kimoteri. Icyo twifuza rwose ni uko twatabarwa, ntabwo dushaka inyungu ku byo twabariwe cyangwa ngo tubarirwe wenda igihe tugezemo, batubabarire badutwishyure ibyo batubariye. Kuko tumeze nabi, abana baricaye, ubu nta mwana uri kwiga. Hari ikidendezi cy'amavite kigiye gusaduka ku buryo kidushwanyukiramo. Ubu tuba dufite impungenge, twaratatse, ntawe tutabwiye, twararambiwe, twabuze icyo dukora. Reba ubwo imyaka 2 n'igice ishize batubariye, buri munsi buri munsi barabivuga, byabaye amagambo. Ikimoteri cya Nduba gihurizwamo imyanda ivanwa mu mujyi wa Kigali yose. Abayobozi b'uyu mujyi basobanura ko iyi myanda yiyongereye kuko n'abatuye uyu mujyi biyongereye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko guhera mu mwaka wa 2012 bamaze kwimura abaturage 821 bari batuye mu mbago z'ikimoteri cya Nduba, mu gihe abagera kuri 80 aribo basigaye kuhimurwa. Umujyi wa Kigali utangaza ko wimura abaturage buhoro buhoro kubera ikibazo cyo kubona ingengo y'imari ihagije. Leta ivuga ko imiryango igera kuri 80 ari isigaye kwimurwa, bikaba bisaba ingengo y'imari ingana na miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Abadepite basabye leta ko yazayakura ku ngengo y'imari ivuguruwe mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, hatabayeho kurindira umwaka utaha wa 2024 mu kwezi kwa 5. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye ko mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: kararyoshye ntigira inshuti. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.